Chuti bakoze biganiro vingina bica kuri Induri TV reka ndabaramusi nongerekanye ndabayikaze bivanye naho muhire muri kano kanya nkuko mubizi rero Induri TV tuzasiba kumaze bazana makuru ashushe ngino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu dese no hanze y'igihugu abaruririzi abakinyi bakera mu Twitter aba legend n'abandi batandukanye uno munsi rero tuba amakuru tubafitiye na makuru tugomba tubabwire na makuru y'ingene imigwi yagira sinda na kundwi igira 8 ya Primus League aho habaye inkino zigera kuri 8 zose ariko dutanguye rero ko hariya imakamba ku kibuga cha Peace Park Complex Stadium umugwi wa Aigle Noir de Fighters ubandanya vitoramwe neza ukaba nawo ari nawo ufashe kibanza ca mbere warayusinde rero mugwi basanze bavukana Tigre Noir igitsindo kimwe ku busa igitsindo cinjirwe n'uwitwa Shaka Bienvenue yabiciye bigacika mu mwaka w'ibihumbi 2018 Shaka Bienvenue rero yasinze igitsindo cy'akataraboneka yasinze igitsindo giteye igomwe giteye n'ubwoba kuko no mu nyegori ntiyigeze abona n'umupira uciye reka turabe igitsindo ca Shaka Bienvenue hama duce tugaruka tugende ku rukino rwahuje umugwi wa Message Ngozi hamwe na Kayanza United hariya mu Kayanza. Ego urukino ngira mwabonye rero igisindo ciza cyane gose cyuno musore kizigenza umugwi wa Aigle Noir de Fighters Shaka Bienvenue ariko rero urundi rukino rero ni urundi rukino rero gwabaye kundwi igira 8 rukino gwahuje umugwi wa Kayanza United hamwe n'umugwi wa Message Ngozi hariya ku kibuga Gatwaro mu ntara Kayanza aho uno mugwi wa Kayanza United inyuma ya yegeregere bateye bavuga ati ntidushobora gukina inkino bataduhaye imishara yacu usanzwe rero ari muhuza w'abarundi yaciye yegera abakinyi habura nk'imisi 2-3 kugira abakinyi batane mu mito n'umugwi wa Message Ngozi barayaga ibintu bigenda neza baca bakina n'umugwi wa Message Ngozi yari nyene igatwaro basinda umugwi wa Message Ngozi igisindo kimwe kubusa igisindo ciza cyane gose Rukundo Enezime niyigeze abona naho umupira uciye kufranziza cyane y'umusore yitwa Kaburaja reka dukurikirane ingene igisindo cinjiye ama duce tugaruka turaburundi rukino gwakurikiye. Ego urundi rukino rero gwari rukomeye rukino rero gwahuje umugwi wa Vitalo Football Club rero hano mu gisagara ca Bujumbura murazi neza rero yuko ikibuga ca Intwari cabomowe ku mpande ariko hagati nibigeze bahabomora barakinye rero urukino gwindwi igira 8 Vitalo yakira umugwi wa Flambeau du Centre ariko urukino ruza kurangira ino migwi yose inganije igisindo kimwe kuri kimwe igisindo cy'umugwi rero wa Vitalo igisindo cy'umugwi wa Vitalo cinjijwe rero n'umukinyi yitwa Abdullah ko kurundi ruhande igisindo ca penalty yati rero yateye impari zidasanzwe aho ngushiko n'ubu abakunzi ba Vitalo batemera yuko ijyari penalty rero uno mugwi wa Flambeau du Centre wacoronga penalty biciye kuri barandorera Abdul Karim aca arayinjiza gutyo rukino ruba rurangiye ari igitsindo kimwe kuri kimwe katurabe rero ingene ivyo bisindo vyose bibiri vyinjiye hama dushe tugaruka turaburundi rukino rwakurikiye.
Ego urundi rukino rero rwari rukomeye cyane ariko tuvuge yuko rwari rworoshe ku mugwi wa Bumamuru aho hariya rero ku kibuga rero urunani umugwi wa Bumamuru wari wakiriye umugwi wa Magara Young Boys ariko birangira uno mugwi wa Bumamuru unyagiye mwe bidasanzwe uno mugwi wa Magara Young Boys ibitsindo bitanu vyose kubusa. Igisindo ca mbere rero cy'umugwi wa Bumamuru kinjije n'uwitwa Michel Balake ku munota wa munane. Igisindo ca kabiri kinjije n'uwitwa Nahimana Shassir, ni ca gatatu Nahimana Shassir. Igisindo rero ca kane kinjizwa n'uwitwa Fabrice Ndagijimana. Igisindo ca gatano kinjizwa n'uwitwa Richard. Rero dukurikire bino bisindo rero bitanu ariko urabona ko Shassir yinjije igisindo ca kabiri, igisindo ciza cyane gose giteye igomwe. Reka turabe ingene urukino n'ingene ibisindo vyinjiye hama duce tugaruka tugende ku rundi rukino. Ego urundi rukino rero hariya Olympique Star hari muyinga ku kibuga umuco wari wakiri umugwa Rukinzo Football Club ariko birangira ino migwi yose inganije igisindo kimwe kuri kimwe. Igisindo cy'umugwi wa Olympique Star cinjijwe no witwa Mula mugihe igisindo cy'umugwi wa Rukinzo cinjijwe no witwa Dani. Numukinyi rero Dani numukinyi waza kinyira mu mugwi wa Atletico Academy. Ni bisindo rero turabe inge turabe rero ingene ibisindo vyinjiye hama duce tugaruka turabe ingene urukino rwahuje umugwi wa Musongati n'umugwi wa Musongati n'umugwi wa Interstar rwagenze. Ego urundi rukino rero tuvuge yuko urukino rwari rwabereye hano i Bujumbura ku munsi w'Imana ugogo ntidushobora kwereka ibisindo bivanye n'ingene batigeze batsindana n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique washe kunganya n'umugwi wa Bujumbura City ubusa ku bundi ariko ahari nyene igitega umugwi wa Musongati wasinze umugwi wa Interstar igisindo kimwe kubusa. Igisindo ciza cyane gose cinjwe n'uno mugwi wa Musongati biciye ku mukinyi wabo yitwa Mugisha Josue Alberto yahoza kina mu mugwi wa Egenwa mu mwaka uheze. Reka turabe ingene kino gisindo cinjiye amaduce tugaruka atubasezere.
ego ngira mwabonye rero ivyo nibisindo rero vyinjiye kundwi igira 8 ya Primus League Burundi. Ni ibisindo rero twakuye ku rubuga gwishira mu mupira w'amaguru kuko murabona yuko ni ibisindo biteye igomwe, ni ibisindo rero amasara ameze neza ndetse tukarashimira nishira mu mupira w'amaguru cyane cyane mu gisata ca informatique gisanze kirongowe na Shabel Karikurubu yashoboye gufasha amasanamu ameze neza. Reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikira muri benshi ndetse ngabonye n'akayo ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mu kurikirana ibiganiro bica kuri Induni TV. Hasta la vista.